dukomere Kristu ni muzima ari hagati yacu Yezu Kristu nakumira n'umwe twuguruye imitima yacu uyu mwanya yo tubohora tugire Kristu bakunzi b'ijambo ry'Imana bane b'Imana mu bw'Imana yatoye none irikiratoraniriza mu kuri kw'ijambo ryayo ikabahera ibyiza byose munyotewe usangwa amahoro ya Yezu Kristu aya mahoro abe mu mitima yanyu abe mu buzima bwanyu kandi abe mu bimereho yanyu ya buri munsi mbahaye ikaze muri umwanya mwiza w'izamu rya gatanu turi ku isaha ya saa 9 mu masaha asanzwe yo mu gihugu cy'u Burundi turi ku munsi wa mbere wa Pasika n'umunsi ugira gatatu w'amasengesho yo kwambaza ikigongwe c'Imana. Bibiliya iravuga ngo abisigiye umukama bameze nk'umusozi Siyoni, ngo uwo musozi ntunyiganyiga wamuhangamye na ntaryo. Buriya wowe wisigiye umukama ufise ubutunzi busumba bw'abatunzi benshi, ushaka ubu umwanya utari kubibyaza umusaruro, ariko umunsi watanguye kubibyaza umusaruro kizoba ikindi kintu cika inyegezwa mu buzima bwawe. Kuko Bibiliya iravuga ngo nguko Yerusalemu ikikijwe n'imisozi nk'uko umukama akikije igihugu ciwe kuva ubu n'imyaka yose. Kuko atacorandura umusozi naho Nebukadinezari yagombye kubikora mu gihe cyo kwa Daniyeli. Kuko atacorandura umusozi niko atacorandura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Uhumure ibikubabaje ntibigutungura umutima bya gose ngo bigutandukanye n'ukuri kwitegeko ry'umukama. Imana yonyene ubwayo, Imana mu bumana bwayo ihagarara mu ijuru ikemera twebwe abari mu isi amahoro adasanzwe. Twinjiye mu mwanya w'isengesho rigufi ryo gusengera amahoro y'umutima wacu. Nutagira amahoro mu mutima wawe, wowe ubwawe ushobora gutera umudurumbanyi igihugu cyawe cyangwa umuryango wawe. Sengera amahoro yawe, sengera amahoro yawe, sengera ituza ryawe, kuko n'Imana itururuza imitima yacu. Namubona hari uwawe yagutakaririje amahoro, ubwire umukama uti garukana abacu bazimiye, garukana abacu baboshwe, ubazane nk'imigende y'amazi yo muri Niger. Biyavuga ngo abibabarira bazogenda kugesa gusarura bishongora. Uyu mwanya nshobora kuba ndiko ndagusaba ngo tugire isengesho ryo kubohoza amahoro y'imitima yacu, ukavuga ngo ntivyo babigikunda, ukavuga ngo ntivyo babicemera, biremera. Kubera iki byemera? Umwanya w'isengesho kubera iki byemera? Ubundi Zaburi 124 iravuga ngo ubuzima bwacu bwarafyirutse kujya kwinyoni ivuye mu mutego w'abahiga. Ubuzima bwawe Imana ishobora kubufyirura, ukavuga ngo wawe. Ubuzima bwawe Imana ishobora kubukundwakaza, wewe ngo dusenge. Mutasaba amahoro uriho bazagusabira warapfuye, nutasaba amahoro uriho bazagusabira utakiriho. Bibiliya iravuga ngo Isirayeli nivuga iti
iyo umukama ataba kumwe natwe, iyo umukama ataba kumwe natwe, igihe abantu baduhagurukira bari kuturya babisi kubera ishavu ryinshi bari badufitiye. Icyakubujije amahoro, uwakubujije amahoro badutsindisha. Kuko udatsinze ishavu, umuntu akubujije amahoro ushobora kumubuza umutekano nawe. Kuko udatsinze ishavu, umuntu akubujije amahoro ushobora kumubuza akanyamuneza nawe. Kuko udatsinze ishavu, umuntu akubujije amahoro ushobora kumubuza gutwenga nawe. Kuko udatsinze ishavu, kuko udatsinze ishavu, kuko udatsinze ishavu. Tsinda ishavu mwana w'Imana nzima, tsinda ishavu mwana wa rudasumbwa, tsinda ishavu mwana w'umutegetsi, tsinda ishavu matsi. Biracemera, biracashoboka. Iminsi yose ishavu irakubwira ngo icyo wameze ndaguhere. Kimwe mu bintu dusengera kugira ngo dushobore kugaruza amahoro y'imitima yacu, tsindira gutsinda ishavu. Tsindira gutsinda ishavu, kuko utaratsinda ishavu ntushobora kugira amahoro Imana ikwipfuza ko n'igikunda. Utaratsinda ishavu ntushobora kurangwa n'ubwenge Imana ikwipfuza ko n'igikunda. Tsinda ishavu. Kirutsa umutima wawe, cisha bugufi umutima wawe. Uyu mwanya dusenge, dusenge dusaba Imana amahoro, dusenge dusaba Imana amahoro y'umutima. Mu gihe cy'intsinzi ya Pasika turaririmba ngo Yezu Kristu yiyeretse abiwe, arabwira ngo nimugire amahoro. Amahoro ni ubutunzi budasanzwe. Amahoro ni ubutunzi busiga ubwonko bw'abana b'abantu, kuko amahoro ntashingira ku byo umuntu atunze. Hari igihe ibyo ukeneye ababifise bagwaye indwara z'imitima, indwara z'amayoberane, kandi barerana. Bwira Imana ko ushaka amahoro y'umutima. Bwira Imana ko ushaka amahoro mu buzima bwawe. Bibwira Imana irabyumva, bibwira Imana irabitegera, bibwira Imana. Ngwico gihe amazi yari yatumitse, ngwico gihe amazi yari yaturenze. Amazi ubundi n'ibigeragezo. Amazi aba meza iyo ubonye uyiyuhagira, bayagusuka ku mutwe iyo ubonye uyoga. Ubundi amazi n'ibigeragezo. Ngo umuvuba uba waradupfukiranije, inzuzi zisenyerana ziba zaraduhitanye. Ngo ariko Mukama ntahezagirwe, ngo watadutaye mu menyo yabo ngo badutabagore. Ntabwo Imana izemera kugutereranya amaso cyangwa amenyo y'abatwenzi uyizigiye. Ariko ubwo bushobozi bw'Imana bwo kutabatererana amenyo y'abatwenzi bwakomotse kuki? Bwakomotse kuko nabo bizigiye Umukama. Ubuzima bwabo buraza burasiruka nka kujya kw'inyoni ivuye mu mutego w'umuhiga. Umutego warashwanyutse, natwe turafitiruka. Ikidutabara kiri mu izina ry'Umukama yaremye ijuru n'isi. Ikidutabara kiri mu izina ry'Umukama yaremye ijuru n'isi. Muze dusenge, dusenge dushimire Imana, dusenge twiragize Imana. Aya mahoro tuyasabira abari mu bitaro, aya mahoro tuyasabira abari kumwe natwe, aya mahoro tuyasabira aho dusangiye ubuzima, aya mahoro tuyasabira aho dusangiye umubano, aya mahoro tuyasabire
abarundi n'abarundi kaza muri komande zine z'isi cyane ndetse tunayasabire Afrika kumwe n'isi yose kuko Imana irayatanga kandi ntiyakenya. Nukenera kuramba no kururanirwa tunga amahoro udashingiye kubigaragara. Nukenera kwisobanukirwa iga kurondera amahoro kuko ugira uzoro nk'ugwa amahoro bizokwanikira. Ariko amahoro iyo yasabye Imana irayaguha. Yasaba Imana kandi Imana ngo niyibuza abantu baba badafite ku burenganzira kutubuza amahoro kuko ngo igihe ngo ico gihe amazi aba yaratumitse ngo muvo uba waradupfukiranije inzuzi zisenyerana ziba zaraduhitanye umukama ara nahezagirwe we yadutabaye akadukura mu kamenyo k'abatwenzi ngo igihe abantu badukuhagurukira. Byavuze ngo yabara umunyamahanga ngo sino kwidotse none n'umuntu nkanje kirosa umutima wa sengera amahoro y'umutima, usengera amahoro y'umubiri, usengera amahoro y'ubutunzi. Yezu mwami mwiza we mwami w'amahoro nurabe inama zawe Yezu ziraje kugusenga. Tabara bababaye bose n'abari mu kaga bagusage bose Kristu baza amahoro yawe. Yezu wanje nzahora nkuririmba Kristu manika amajwi nshinye n'akadiho simbuka njy'umugara abagabo bivuge ababyeyi baguye impundu ni wewe buzima bwanje Yezu ni wewe mahoro yanje. Yezu Kristo umukozi mwiza ni wewe buzima bwacu Yezu ni wewe mahoro yacu kandi amahoro yuzuye. Kama Yezu turagushimiye cyane kuri umwami w'amahoro kandi ukaba wabigaragaje mu kudupfira ku musaraba wa mweranda. Yezu Kristo umukozi mwiza twebwe abana bawe dufise ibintu byinshi biduhungabanya mu buzima tukabura amahoro. Abatwubakanye baraduhungabanya tukabura amahoro, abatubyaye baraduhungabanya tukabura amahoro, abo twabyaye baraduhungabanya tukabura amahoro, abo dusangiye ubuzima baraduhungabanya tukabura amahoro. Tuje kukwitwara ko Yesu Kristo umukozi mwiza kuko tuzi kuri umwami w'amahoro. Utugirire ikigongo batura imitima yacu, utugirire ikigongo unezereza imitima yacu, utugirire ikigongwe utubohore mu kubaho kwacu. Tugirire ikigongwe Yesu ku bicumuro byacu, tugirire ikigongwe Yesu ku ntege nke zacu, tugirire ikigongwe Yesu ku magara make yacu. Nutugirire ikigongwe kuko turabanyantege nke. Nutugirire ikigongwe kuko turiweza tugacumura, twavuga tugacumura, twakora tugacumura.
ariko impuhwe zawe urukundo rwawe nibyo byonyine byo kudusubiza amahoro y'umutima. Turagutakambiye Yezu Kristu umukozi mwiza, girira ikigongo tubwa abana bawe, tugirira ikigongo dukiza indwara, tugirira ikigongo tugarukanira abacu batwawe n'ubuja bwa Shetani, tugirira ikigongo Yezu udusubize mu rukundo. Tugirira ikigongo, tugirira ikigongo, tugirira ikigongo Mukama Yezu, twezesha amaraso yawe miranda hose twahumanye, impuhwe z'Imana zize zitubeko kubera twarakubabaje tubabaza umutima w'Imana. Tugirira ikigongo dusubize amahoro y'umutima, udusubize amahoro yo mu ngo iwacu, dusubize ibyishimo, udusubize agahimbare. Tugirira ikigongo Mukama Yezu, udukure ko umwuka mubi wose udutandukanya n'itegeko ry'Umukama. Yezu Kristu umukozi mwiza, girira ikigongo abana b'abakobwa bari kwicuza mu mitima yabo, ubusugi bwabo bwaramaze gutakara kubera kwijejara. Bagirira ikigongo ubumuntu bwawe usubire bubaze ko wongere gutotara mu mitima yacu. Girira ikigongo abasore bamaze gutakaza ukwisigira, bakavuga ngo n'Imana yaraduhebye, bagace baja mu bintazi, urumogi, amabuwati n'ibindi. Bagirira ikigongo ubigarukane ko Yezu. Tugirira ikigongo Mukama Yezu kugira ngo izina ryawe ryubahe muri twebwe. Tugirira ikigongo Yezu Kristu umukozi mwiza, ugirira ikigongo abakenyezi imarangamutima yabo yuzuye ibyaha kandi batumva aho bobishira kuko bazi neza ko ingo zava zisenyuka. Bagirira ikigongo bumvirize wenyene kandi ubiregeshe, wongere ubihanishe, bihanire ukwisubirako ntibazokongere. Tugirira ikigongo Yezu. Tugirira ikigongo Yezu, usubire utwambike ikanzu isa niyo wipfuza yuko twambara. Tugirira ikigongo imitima yacu yongere yuzure urweze. Tugirira ikigongo uruhanga rwacu rwongere rugire igikundiro. Tugirira ikigongo ibiganza byacu byongere bikabakaba umugisha. Tugirira ikigongo ababyeyi bataraheka baheke. Tugirira ikigongo ababyeyi batarubaka bubake. Tugirira ikigongo umucunguzi wacu, tugirira ikigongo. Urakoze Mukama Yezu kugirira ikigongo twebwe ubwoko bwawe, ukaduha ubuzima kandi ubuzima bushasha. Ubu tugiye gutambira mu mitima yacu kuko tuzi neza kuri ntituruye kandi urumugira neza. Yezu Kristu umukozi mwiza, mutima w'umwenda nakomeza asabe muri twebwe. Uyu munsi wa gatatu turakwisabiye ngo impuhwe zawe zitutandukanye n'imitima y'abagome kandi badufite ku burenganzira. Urukundo rwawe ikigongo cyawe biduhe guhora twemye duhagarariye ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibisigaye tubireke. Urakoze Yezu, urakoze mugira neza, urakoze mwami w'abami, urakoze nyagora kongwa, urakoze mushobora byose, urakoze nyene ijuru n'isi. Ni mu izina rya Yezu Kristo savye ngo umutima w'Imana aze abe muri twebwe, aturinde kubabara, aturinde gupfa giturumboka, aduha amakuru yo kwizerwa mu ijuru kandi atwagure imbibe muri byose na hose. Amen. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Ariko kandi Imana nimara kugarukana abacu bagenda twenyine ubwacu ikatugarukana, tuzogira umunezero mu izina rya Yezu Kristo. Amen. Mwarahezagiwe.